amakuru kuri Ninye Mana ariyo uwo basanzwe batazira tubigenze gute, byagenze gute kugira avane n'umugore kandi nawe yigisha gufasha izindi ngo kandi zigakomera. Reka tubaramutse cyane abakunzi bacu, abakunzi ba Burundi. Nta kintu na kimwe dushobora kubahisha ku isi y'Imana, nta kintu na kimwe dushobora kubanyegeza ko na cyane twitwararika mwebwe kugira ngo natwe tube tubaho tumeze neza nuko namwe baho mumeze neza. Ego dufise amakuru kumbure amaze iminsi agenda donc asirikira abantu benshi bakibaza ati mbere Ninye Mana ariyo byagenze gute kugira ngo we urugo vyanke afashe izindi ngo kandi zigakomera, atari urugo na rumwe rwamwituye rusambuke, atari urugo na rumwe rwamukurikiranye ibintu bigende neza biciye mu mugambi yise tubigenze gute. Ninye Mana ariyo haheze imyaka twavuga itari mike agize mariage, aho bwari ubukwe bwiza bwari bushigikiwe cyane, novuga ko bwagenze neza ego mw'ico gihe, kandi bwari ubukwe novuga ko bwabaye ubwa mbere tufatiye kw'ico gihe twari tugezemwo. Ninye Mana ariyo yarasanzwe kandi ari umuntu asenga Imana. Ninye Mana ariyo yarasanzwe kandi ari umuntu aririmba indirimbo za gospel, indirimbo mpimbaza-Mana. Ariko turibaza ibi bintu byagenze gute ko Ninye Mana ariyo yasenga Imana, Ninye Mana ariyo yafukama akambaza kumbure kugira ngo Imana imufashe mu ibi bintu. Byagenze gute nk'umuntu ahanura abandi, byagenze gute nk'umuntu ashobora kukubwira ati ibi bintu bigenze uko kandi wabigenze uko bikagenda neza. Turashaka kumenya ibi bintu nubwo bamwe batavyumva ariko birumvikana. Uno munsi iyi si tubayemwo, Satani agerageza kurondera izo ngo zicyumvikana, kurondera izo ngo zishobora gusenyuka akazisenyura, kuko na cyane ko Satani atishimira urugo. Ninye Mana ariyo avuga ko amaze imyaka irenga 2 atandukanye n'umudamu wiwe, atandukanye n'umufasha wiwe, ariko benshi ntibyamenyekanye kuko abajournaliste ntibigeze bamenya na kimwe, kuko ntiyashatse kubishira ku ma réseaux sociaux nk'uko abantu bamwe babivuga. Ariko rero iki gihe tugezemo ibi bintu vyavyuwe niki? Mw'iki gihe tugezemo cacu ibi bintu vyavyuwe novuga n'umuntu bitwa Chimamanda Moses, asanzwe avyura ibintu, ashobora no kuvyura kaboze, ashobora no kuvyura ibintu bimaze n'imyaka 100 akabivyura kumbure bigatangura bushasha. Rero iki kintu bisa nkuko gitanguye bushasha, ariko Ninye Mana yari yamaze kumenya ico kintu bivanye n'ukuntu abantu bagiye bavuga ko ibintu byinshi byabaye ngombwa kaja ku ma réseaux sociaux kugira bisigurira abantu bavyumve, banatahure impamvu byagenze gute kugira ngo avane n'umugore we ku buryo agera no kintu cyo gutanga divorce. Ibi bintu rero ntibyabaye byoroshe kandi vyabaye bigoye cyane, aho Ninye yagwaye intambara ikomeye cyane, aho tuvuga ko umudamu wiwe yagiye muri vya bintu byo gusenga kumbure vya bintu byavugishwa. Donc avuga ko ibi bintu byavugishwa arivyo vyatumye urugo rwiwe rusambuka. Hama ndamubwira pole sana, ibintu bibaho, ingo nyinshi hagiyemo ibi bintu by'abavugishwa burya ntizisubira kuba zihagaze neza, aho na cyane Satani arivyo asigaye yinjiriramwo kugira senyure ingo za bamwe, kugira ngo bigende nabi, arinjiramwo ibintu by'ubuvugishwa, aho hageze kuri etape avuga ko yavugishijwe, kumbure hari umuntu yamuvugishijwe ko Imana imuhindurira umugabo, bisigura ko umugabo ariko atariwo. Mana yanje dusabe abantu bariko barinjiramwo ibi bintu
babyinjiramwo ubwenge. Ni wabona umugore wawe yinjiyemo ibintu, ni wabona umusheri wawe yinjiyemo ibintu, uca ufuka musenga Imana iguhe kwihangana, kuko ibizoba bikurikira nawe ntuzobiva inyuma. Imana niyo yagumye asenga Imana, asaba Imana ko yomufasha ahanura umugore wiwe nk'uko ahanura abandi. Yaramuhanuye ati yamara ibi bintu utabiretse ni ukuri kw'Imana urugo uzorusambura kandi ntibize bimparugweko. Aho yari afise abagenzi benshi, umugore wa Nyamana ariyo aho yasiguye aho yasiguye ko umugore we yari afise abagenzi benshi cyane batandukanye n'abagabo. Yari afise abagenzi byananiye kubaka, yari afise abagenzi b'intagondwa, yari afise abagenzi bagendera mu bapfumu cyane. Aho Nyamana ariyo avuga avuga ati burya je no mu rugo ngiye no muri mission hariho umugore yaza bakagumana mu cyumba cyanje, bari mu bintu byo gufutera, mu bintu byo gucana imyosi, ibintu bibabaje cyane. Aho n'umukozi yari afise mu rugo yageze hagira ubwoba, arataromoka aravuga ati nsabe Imana imfashe inze mve ngaha amahoro, bose ntazopfe ndi ngaha. Aho ninye gushika n'isaha agwaye ibintu atazi ivyo ari byo. Nyamana ari agwaye ibintu atazi ivyo ari byo, n'abaganga byabayobeye. Avuga ati burya ntabwo nzopfa kubera banaka, ahubwo nzopfa mu gihe canje kigeze. Umugore wa Nyamana ariyo burya ntiyicaye, n'ubu gushika n'isaha nacicaye. Aho yabandanije akora ibintu afutera umugabo we, aho yagiye agendera ku mpanuro zigiye zitandukanye. Ariko icyo tutaramenya nuko tutaramenya ko yoba yaragiye kubakana n'uwundi muntu. Ariko icyo tuzi cyo nuko gushika n'isaha batumvikana gushika n'ubu. Nyamana ari yavuga ati burya je nagumye nibaza ngo ni vya bindi byo mu miryango yabo, umuntu yahukana akongera akagaruka. Yarahukanye inshuro nyinshi agenda yongera agaruka, ariko rero harageze igihe agenda ntiyagaruka. Ariko rero hagera igihe asabwa n'ivya divorce, araburanywa muri Enapo n'ahandi. Ariko aravuga ati Mana ni wowe kuncira inzira kugira ngo shobore kurengana aha hantu, kuko nawe utaciye kw'iki gikombe, hari ibikombe byinshi waciyeko urabirengana. Niyo mpamvu tuvuga ati mu gihe uri gukora ibintu wishire maboko y'Imana. Burya ninye kuba anagihagaze nuko akiri mu maboko y'Imana. Arashima Imana cyane kuko ikimuzigamye, arashima Imana cyane kuko imurinda ikiganza cy'abansi, kuko uko bigenda kose hari abamutegurira gihonomu, ariko Imana nayo ikamucira icanzo kugira ngo ashishikare kumbure bivanye n'umugambi Imana imufite ko. Nawe nyene kumbure nitwaronka akaryo, Imana niyabishaka akaduha akanya, tuzomubaza ibibazo biba bigiye bitandukanye kugira ngo mushobore gutahura. Rero nimugacira urubanza umuntu, ntimukiyumvire nabi umuntu mutariyumvira uko byagenze. Burya aba bagore ndetse n'aba bagabo duhura dukuze, duhura tutazi ibyagiye biba kumbure muri kahise kabo, ariko kubera ko tuba turi mu rukundo, kubera ko urukundo hari igihe rutabora, tujyana n'ibigumbagumba by'urukundo, ko na cyane tutari Imana, tuba twambaye amaso y'umubiri tukabikora. Imana nayo igahezagira. Hari igihe ariko ishobora kuba abantu babibamba, hari igihe abantu babintagondwa, hari igihe abantu baba batagikunda, hari igihe abantu batemera umugambi, ariko Imana ikavuga ati nta kundi. Iyo ibintu byanse urabireka bikaje iyo bishaka, kuko Imana yagiye iduha amahitamo kugira ngo umuntu wese ahitemo. Uhisemo icyiza bandana n'icyiza, uhisemo ikibi bandanya n'ikibi. Ego turangirize ko aya majambo avuga ati ubuzima buguha icyo wabubikije. Iyo ubikije neza buyiguhana inyungu, iyo ubikije inabi buguhana inyungu. Mukomeze guhezagirwa, mukomeze kugira ibihe byiza. Ego icyo twifuza n'amahoro menshi, na cyane ko iyo muri amahoro natwe tuba turi amahoro. Mukomeze kugira ibihe byiza cyane.